oya niko utari kurambaza kwanza ikintu ca mbere cangoye muri film. None amaze gukora film yiwawe? Oya basi no mu zindi z'abandi ukavuga ati ikintu maze guhura naco cangoye kwanza muri film kwanza. Muri film je ikintu ca mbere cangoye ndabikubwira. Cakugoye cyangwa cakugoye kwakira? Cangoye kwakira apana kwakira ubu ndakizi kucakira ndakibayemo. Cangoye no kwactinga kiramvuruga kandi abandi baragishobora. Ikintu bitwa kuresha. Iyo filme ndibuka filme twakinye kwa Fani bampaye role yo kuresha. N'ubu biracakugora? Oya ubu vyaraheze. Nagira ndagusarisha imbere. Nuko turi imbere ya kamera. Nagira ndagusarisha. Natambana na acting. Je n'umusi naca ndabereka pose imbere y'uno munsi. Je nta kincika kirazira. Je numvise cyane ngo waragusaring. Yego ndayifise ariko. Yo. Yarabahenze. Mwijoro connection kuri ash. Oya reka ndakubwira. Ko abantu baba baryana. None yanje nta musi uravyuka mu gitondo sangiye ko na saa 4 saa 5 ndi kuri live yabandanyije yose. Yo murango. Utigeze ujya mu mwijoro. Kenshi dimanche niyo mbandanya. Wapenzi wa Akejo Media, leo tuna habari kubwa sana kwenu. Umechoka kununua vifaranga kwa bei kubwa? Unataka kuanzisha biashara ya kuku lakini hujui uanze vipi? Sikiliza hii vizuri. Akejo Media inakuletea mashine za kisasa za kutotolesha mayai, digital incubators zenye teknolojia ya hali ya juu. Zinageuza mayai kiotomatiki, zinadhibiti joto kwa usahihi mkubwa wa kidigitali. Zina kiwango cha juu cha mafanikio ya kutotolesha. Hii si mashine ya kawaida. Hii ni mashine ya kuzalisha pesa. Kila siku 21 unazalisha vifaranga. Kila mzunguko unaongeza faida. Kila hatua unajenga uhuru wako wa kifedha. Inapatikana kwa ukubwa tofauti kulingana na bajeti yako. Usisubiri kesho. Anza leo. Agiza sasa kupitia Akejo Media. Chukua kifurushi chako katika ofisi za Akejo Media. WhatsApp +257 7233 6966. akejomedia@gmail.com. Akejo Media, tunajenga wajasiriamali, tunabadilisha ndoto kuwa mafanikio. Hisa ni chache, chukua hatua sasa. Bakunzi ba Akejo Media, ni Ange wanyu nasuye kugaruka. Ndabaramukije cyane. Umunsi nabazaniye umutumire mugufi kuri jewe arabibwira. Mugufi? Ubona tureye? Ndagusumba Didi. Okay. Sawa. Urakoze. Urahawe ikaze Didi muri Akejo Media. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Ndaramukije abakunzi ba Akejo Media. Ni la famille muvugana Didi Junior. Merci beaucoup. Didi Junior ninde? Kwanza tubwira urono wowe witwa Didi Junior, tubwira amazina yawe yose. Je nitwa umva ku mazina nkoresha kuri rezo social. Nitwa Didi Junior. Ariko amazina bwite ni nahawe n'abavyeyi. Niranyishuye Oli Junior. Obaye wa mbere ndaribwiye sinakunda kurivuga. Iranyishuye Oli Junior. Okay. Obaye wa mbere ndaribwiye. Murakoze kubitubwira abanyakubahwa. N'umunsi murabona ko ndabazaniye umuhungu w'umunyamuji. Umunyamuji muramuzi? Rita. Gakobwa. Gakobwa. Uvuze Rita ntibamenya ni Gakobwa. Kumego imboga zewe hariko bari Jean Mego handitse ko Rita canke hari ke. Oya, hari ke uhanditse ko Gakobwa umunyamuji. Ahubwo nivyo. Ubu hari ko Gakobwa umunyamuji. Did turaryohewe cyane kubona mwaduteye iteka mukaza muri Akejo Media. Merci beaucoup nanje ndaryohewe kuba mwanyakiri. Okay, no musi rwanda nazanye Gigi. Tugomba tubwire ubuzima bwiwe. Genre bwa kina comedy. Gaba content creator. Gaba content creator. Na film arayikina, mabizi munanamuzi. Gigi, wamenye gute ko ufise genre ingabirano? Yo gukina filme, genre n'ibyo bintu byanyu by'ama content creator. Icyambere twebwe ibintu bya cinema novuga ngo biri mu maraso ko twabitanguye kera. Twabitanguye kera je ndibuka ko natanguye ibintu bya filme mfise yari 12 ans.
12 11 11 niyo nari mfise urumva niyo natanga ibintu vya cinema turakora nakujya kuntu umenyereye muri wacu hano ukunye tumeze turabona bacangamuka twe muhira nta muntu n'umwe atari umukinyi wa film nagateka kanje kagera hano ni kera tugitangura kuri YouTube twakora filme ya famille ama comedy basi yari famille gusa uko tubana mu nzu uko twakora mugabo ko ibintu byagiye birahinduka hati hasigaye abantu babiri Didi na nyina wiwe donc mukimara kumenya urumva deja n'ibintu mwebwe mwisanzemo nk'umuryango mukimara kumenya ko mufise iyo ngabirano mugitangura kubikora nizahe ntambamyi Jean mwahuye nazo impambamyi twahuye nazo nuko muri famille wacu pare yo kwa mama benshi barakunda kuvuga ati uwo mwana twemwe ivyo bintu uriko uramigisha uburayi bikiraze ibintu vya sinema iwacu mu Burundi ntibavyakira neza wigiyemo bategeza kuvuga ati ivyo bintu ngo ni ivy'uburara ni ibintu bibi nyene nuko mugabo nyene Imana yaradukomeje siko bimeze turabandanya urumva ni famille ya mama famille ya papa numva ntasho vyigeze bigutwara no je na papa nitubana yes of course yego ntimubana ariko ni basi ntibigeze bababera intambamyi oya ntibigeze bambera impambamyi kubera je papa ndamuheruka nkiri muto cyane n'ubunye kubera novuga gute yagiye ntazi nge nasa yari itavye Imana oya ntiyitavye Imana araba sorry narinda mwinshi oya wowe warumwise ntiyitavye Imana araba ariko ni muri kumwe ngaha mu gihugu ari nganye mu gihugu nyene uce vyumva ivyo nashatse kuvuga basi ivyo yakoze ugira nitwe turi kumwe sinzi ba kumbure uwundi musizo gutumako tukubaza isunganye wazi Gigi tuve muri famille tuje mu buzima bwa misi yose niyahe ntambamyi naho nyene zimaze kubashikira muri buno buzima bwa misi yose genre bishitse muhura n'utuntu twinshi je impambamyi mpura nazo kenshi kubera kujya kuntu nkora video na mama wanje hari abavuga ngo uwo muvyeyi wawe uriko uramugira umusazi abandi bakavuga ati ngo uwo mwana uriko uramwica abandi nyene muzi basanzwe bakavuga ati kwa kujya kuntu dukora ama video basi hari kuntu ndadeki wiwe basi abantu zamba ngo uwo mwana ngo ararekera uwo mungu wawe ngo natazovamo nuko birumvikana cyane birumvikana bavuga ko ndekera anje oya ntaco none urekera kuri mama wawe kibazo kiri urekera kuri mama wawe kibazo kiri kana kimwe n'ibizanze urumva none basi wowe nagakobwa umunyamuja pana we na mama wawe aha Jean tuko twabaze vy'akazi si mama si mama ubu nta vya mama ndamwitwa ndugu yangu nta vya mama ngaha ni mama mushitse mu nzu ndugu yangu mushitse muri famille nukuri kwimana twe no muhira birazwi nta ndamuhamagare ngo mama hari genda ndamuhamagara ari twe kwera twe muhira turafyina hari gihe ushobora kubona anje ndagutera inkuru kandi ivyo ntubeshe ngo biraba ntibiba iwanyu bibi wacu gusa hari gihe twe mama ashobora kwambara neza asohoze ukazamba canke muto yibanje canke je ati heshost ugiye he asohoze turafyina cyane nyine ntazi gukara nk'abandi bavyeyi hari abavyeyi mengo babana n'abana babo mengo n'abasoda nukuri kw'Imana umunyamuja arakaze yo ego arakaze ariko iwacu twe turamufyinisha cyane ariko ko ari igihe mbere umubonye uvuga atarakaze burya n'abantu bamwe ugukara kwiwe Jean jewe ntituravugana amaso yandi nico gituma turabona n'amaso yandi basi gukara mvuze ntajya umuntu ntajya umuntu kweri ukuntu ameze atandukanye n'abandi bantu umugira ikintu bikamushavuza ntazi kuvuga ngo azocigumizamo ngo azokibwira undi umuntu ngo aramushavuje aragutelefona ushaka umukupire mugaye yagutelefone akakubwira ati endugu yangu ibi na ibi siyo fresh urumva nuko ameze Gigi uramaze gukina filime umaze gukina filime zingahe umaze gukina muri filime zihe uramaze gukora filime yawe filime maze gukina cyane nyinshi ni nyinshi hari n'iz'umuntu yatanguriye ko abantu batabazi ni nyinshi kweri hari n'indi twigeze gukina kwa Fani muri data niyahe inyungu ukura muri filime ituma ukunda filime cyane ituma nkunda filime cyane niyahe inyungu basi ikintu nabonye muri filime icambere ikintu
inyungu ya mbere irakwigisha kubana n'abantu bose kuko muhura kuri tele n'abantu utazi iyo bavuye, cameraman ntuzi iyo bavuye, we bamuzana umusanga ngaho yinde bose muhurira ngaho. Umva icya mbere irakwigisha kubana n'abantu bose utazi n'abuzi mukabana. Niyo Jean nkene kumenya inyungu umva inyungu n'abantu. Je inyungu iwanje icya mbere mbanza nshira imbere nuko inyigisha kubana n'abantu bose muhuye ubwo nyene kurabizi. Niyo nyungu je bwa mbere mvuga, niyo iwanje ya mbere. Iya kabiri nayo abantu barakumenya. Mana nibyo umaze guhura n'abantu nyine mugahuza nabo n'ibintu urabironka ya nuko. Okay. Tuje muri biye bintu byo ku agenda bifata nka comedy. Oya, nego utari kurambaza kwanza ikintu cya mbere cyangoye muri film. None amaze gukora film yiwawe? Oya, basi no mu zindi z'abandi. Ukavuga ati ikintu maze guhura nacyo cyangoye kwanza muri film kwanza. Muri film je ikintu cya mbere cyangoye ndabikubwira. Cyakugoye cyangwa cyakugoye kwakira? Cyangoye kwakira, apana kwakira ubu ndakizi ku cyakira ndakibayemo. Cyangoye no kwactinga kiramvuruga kandi abandi baragishora. Ikintu bitwa kuresha. Iyo film ndibuka film twakinye kwa Fani bampaye rero yo kuresha. N'ubu biracyakugoye? Oya ubu byaraheze. Nagira ndagusarisha imbere. Nuko turi imbere ya kamera. Nagira ndagusarisha. Natambana na acting. Je n'umusi naca ndabereka pose mbere y'uno munsi. Je nta kincika kirazira. Wereke posti. Ari akantu kagutwaye umutima umaze imizi postinga. Jesus, oya birekere ngaho. Gusa nyene tu ibintu byo kwesha. Sinzi ibintu wagize nta statue ndiko ndabona. Okay, goodbye. Urabona? Jewe ibintu byangwe igituma mze ngo kuresha. Je urumva kare kujya kuntu nari umuntu wa hafi na mama wanje. Ibintu byo guha umwanya abakoga cyane nka cameraman wawe je ibyo sinabijamo. Urumva? Je nari umuntu nkunda kugumana na mama, dukunda gufyina. Ariko rero campura n'indi etape ngiyo kina film ahandi hantu sinaye kumwe na mama ati abantu we dushaka acting uku umureshe uyu mukoga ufate nkaho mukundanye. Ababizi barabizi gwabaye urugamba. Film zicoroshe. Oya film zicoroshe. Umva Gigi aya. Ahubwo basi fugati. Nyine ni rya mbere nari ndehise sinari bwarisha ariko warabimenye kandi uraresha. Ryari rya mbere ariko ukwe. Zemere none kuresha. Oya, nyako ushaka kubinyeza kuri imbere ya kamera. Ushaka kubinyeza kuri imbere ya kamera. Araresa. Muzo bimbaza. Urengire muri. Kuri gushaka kwimbariza imbere ya kamera. Ujya munsi byarangoye nyine. Nuko hishika abakunzi bacu. Ko abakunzi bacu naco tubahisha. Abakunzi bacu. Je ubunye ni nsiganda umwami w'urusaku, nsiganda ivisi wa Nerinate. Bas. Nsiganda umuvisi wa Nerinate. Rero kandi mwe murabizi yuko twe tutabahenda. Musijara. Ubu ni ibintu bisanzwe nyene. Ubu ni ibintu bisanzwe nyene. Ubwa mbere narigize na screenshot yakajya akademo ndabeza kubereka ndasinda ifoto. Ubwa mbere twaratinya ariko urumva ni ibintu bisanzwe naho tutabigira mu bintu bisanzwe. Kandi genda zicagutinyuye. Sindakivuga imbere ya kamera ariko ni giki. Nyene n'utudemo turaho tusike tugutesha umutwe tugatumura hari joro. Jije umukene sizoro dimata ntushobora kumuronka. Ndabeshe sizoro ushobora kumuronka. Naho nyene ndahavuga. Oya reka. Oya gusa nibyo jewe nkeneye. Ariko samaye sambira uzo murondera Gigi no muronka uzocuza ndagucorera. Aho bakunda kuyimbari ati none we kubera iki mwijoro gwera saa 6 z'ijoro cyangwa gwera saa 5 uko turakuronka ariko gwera saa 1 kubandanye udasaba kuronka. Yeah, ndibasoho kuronka vrema. Oya mugabo hari hakantu kakajob yaronse vrema. Akajob. Abantu bakazi abantu banzi barakaza akajob. Aragakunda. Nari muratokunda akazi kiwe. Oya kajya kazi nako kararengeje kandi urakunda abakunzi banyu. Nkunda bakunda cyane. Akazi kijo. Mugasumusuma. Oya saga uyivuza akazi kijo rero urantiranyije n'abantu. Uvuza akazi kijo uravyise. Kajya akazi kijo. Jije kajya nakazi kijo. Oya sakazi kijo ko ko ntarigana ndakubona ugakora ku murango. N'umunsi. Oya ku murango barabizi network ntibimeze neza. Cyane numvise cyane ngo waraguze Yego ndayifise ariko. Yo. Yarabahenze.
Mwijoro connection kuri Oya, reka ndakubwire. Kora abantu baba baryana. None yanje nta musi uravyuka mu gitondo sangiye ko na saa 4 saa 5 ndi kuri live yabandanyije yose. Yo muranga. Utigeze uryama mwijoro. Kenshi dimanche niyo mbandanya. Urashobora guhera live saa 4 z'ijoro. Ndashaka kuyera saa 4 nkayugara saa 5 z'agatondo. Kuri yahura haji. No ingene n'amaso yanje Je vraiment ndanaguhanura. Ndabara amaso. Ahubwo wowe yabonye byaheze. Menga aracoma. Uravyisha ukano ni kabi. Umenga araniganza me. Anje uravyisha. Nuko abakunzi banyu cyagenda baravuga ati Gigi aracoma. Kandi naravuze umenga. Ndumuririmbye misengero bacagenda barababwire rero kuri kurambye. Gigi muzo nsonzura n'inzoga. Oya. Ntatabona. Je ndumuririmbye misengero. Oya ibyo ntaco bivuze. Rero ntabanye n'umuririmbye misengero. Oya twishengero ryaje rero tuvuze ishengero tuba tuvuze iryo ry'abapagani tuba tuvuze ishengero ry'Imana. Sawa turavyemeye. Ndumuririmbye misengero. Misengero. Ndaza ko no makomantere. Mbesa umbiriza. Uraza ko no makomantere atewe muririmbye ra. Kwanye naritsinze avuze ko dimanche akora live gushika saa 5. Akaba ari umuririmbyi misengero. Akora repetition ryari na ryari. Ko Gigi kugira umuronke ndumuririmbye mwishengero aririmbira Imana atenda gukora repetition nayo mwishengero winje nturirimba wewe ariko ni oya nturirimba mwishengero numva ko umuririmbyi nubu ngahana uririmba sawa wabaye umuririmbyi rero mungaye wabaye umuririmbyi Gigi ibintu byo muri film urabizi ya icyaha ikintu twakora kugira haze urukundo muri film ndundi ikintu cyambere tugira ubumwe zukuri edayo imbere yiko ndakwazije kubaza kubera iki zukuri muri film haraharubaza kuri kutari kurahagarara ukazikanje kaba content creator film ni gwanye biravukana none ntibisi ibyo bintu je umunsi wa mbere ndakumenya nakumenye muri film sinakumenye muri by'ama content yawe est-ce que ubumwe buri mu bakinyi ba film burakwiye urabwishimiye cyo kintu bavuye ko kidakwiye ntigikwiye naho umengo bivuze uri kurateranya oya suguteranya igihe tugezemo ntaguciriyemo igihe cyo kumenera inda ku rukumo ni igihe cyo kuvugisha ukuri kubwira turabe ko ibyabaye kuri bajya badukuriye bariko baraba ku mwanya ntibize bibe kuri generation yacu cyangwa generation izokurikira twebwe niyo mpamvu rero kuvugisha ukuri ni byiza cyane ka tuvuga ukuri kuko ukuri kuzodo kwidegenza ya nivyo ikintu cyambere kibuze mu bakinyi ba cinema n'urukundo ico kintu cyambere n'urukundo ikindi kintu bakwiye kwegezaho pembeni hagati yabo ikintu bitwa ikimenyane ikimenyane na jalousie ibyo bintu bakavyegezaho ikindi kintu baca bashiraho bakuye ico no gufashanya ya no gufashanya urabona ino mu Burundi twacafise ibintu ati nakandi amukoresha kubera duhuriye kuri iki uyu nakandi amukoresha kubera ukunuku ujya sindamukoresha ucumengo ndiko ndamuduza nico kintu tubuze nigiki kintu uwo hanura abakinyi ba film genre nicaye wowe wumva ko twokora kugira film hajamo ubumwe n'urukundo ikintu twokora je ikintu mbona twokora mu Burundi kugira ibintu vya film biduge nuko ndiko ndavuga rero benshi bankuriye acavuga ati jyanya dire kubwira oya mu wese afite uko abona ibintu kandi uko je muri story ndabibona je ibintu vya filme ukuntu twovuga twobikora nuko twoja hamwe tukagira ama association nk'abandi bantu urabona tugafasha abantu bagitangura bakibitangura tukabaduza umvika ba association tukavuga ati two turafasha abantu bafite impano ya cinema impano yo gukina film tugasupportingana mu bisanzwe yani ico tubuze numva du supportinga nk'ubu mu Burundi bana nkanje n'umukinyi wa film aravuga ati jeje jishishwa kumukoresha ushimye ndiko ndamuduza kandi ni kameze bakunzi bacu niko anje ameze dafa pasana namusavye dukore video aranyankira ni kameze afise inzigo wasavye video ngo dukore video yayo Gigi oya hade sindakabati none kuri amazi reka ndakubeshe urumva dafa pasana namusavye video arayinyima ngo cumengo ndiko ndakuduza nibwo bwa bumwe tubuze ntafashanya arambesehe abanzi murabizi je katanzi ngomvise katanzi bamuvise gusa ntunsindi oya Gigi yarigeze kunsaba nze muri tournage imbige tournage yandi
Gifilme yari yanze. La famille naramusabye aze muri tournage aranyankira reka ndabivuge. Sinase Ndabereka vraiment. ama message. Naramusabye message nanje ndazifise. Yambwiye ati Gigi sinshobora kuza ucume ngo ndiko ndakuduza. Uko nyene. Tutarambeshe n'ukuri kw'Imana urumva bimbwiye ni mwijoro nka 2:00 z'ijoro. Ya yari 2:00. Sahari 3:00 z'ijoro kwa. 2:00 3:00. 3:00 hafi 4 z'ijoro. Tunaje arejo mu gatondo 2:00. Aba rero bafise ingeso nubwo ntazi iyo tunaje nyeneyo. Bafise ingeso. Babikubye umva bashaka uzinduke très tôt le matin. Nega bagende. Siyo masaha yacu. Ega abarundi umubwiye 2:00 ashika 5:00. Umva nje gituma cyatubabwiye 2:00 ko tukubwiye 5:00 tushika 8:00. Yego basi ndabyumva kandi ndabitaho. Yeah. Niwe wari gushika 2:00. Uvugisha ukuri mbere bakubwira. Uyo bimbwira kare. Oya nawe no bikubwira kare woshika 2:00. Oya je nkubu ari gahunda sanzwe nzi. 2:00 noshika. Nimiburi buri. Na saa moya na nusu je noshika. Bakunze mwabyumvise ngo nimiburi buri yoshika 4:00. Ego nukuri. Uravyemenda kubeshe yoshika 4:00. Oya nukuri. Je vraiment ndacego mugabo. Birashika hari kera ariko ubu vraiment je nkorera ku mwanya. La famille ibintu vya filme burya sikintu coroshe. Sikintu coroshe. Je ndibuka la fois passée twaragiye gukina filme Gitega. N'abajya bakinyi baninde. Twamaze yo 4 jours ingorane zahabereyo ni nyinshi cyane. Anje kuduga gukina filme Gitega ari ahantu duzijya mbere kuvyuka 5h 4h. Aba director babereye abana babi akaca gupangira cinema ngo mufise ngo sene muza gukora ngo 4h ngo mwajya amasanyire ngo bugice. Anje mwijya mbeho. Storoshe. Biragoye cyane. Twe twarahuye n'ingorane umunsi tuduga Gitega gukina filme yanje. Je nukuri ndakubwira turaduga gukora filme turakina twamaze 4 jours Gitega. Turakina nyene si babyoroshye mu byuka 4h mumva mushuti mu musi wose 4h harige twataha saa 9 z'ijoro. Urumva rero kubera amahera uba wakoresheje kudugana abakinyi n'ibindi mugezeyo ura profita ni sene utari wategura izanamo kugira iki kugira nyene ajya amahera yawe basi ntagende ntahombe uyahe banje batayakoreye bisaba bayakoreye. Twaragira kaza mu director ngo ngwindi hari ngwindi sene zo gukora 4h ugasanga nta niyazoshiramo akayikuramo ugasanga nta naho bihuriye akazoshira mu yindi cinema yiwe urumva ya nivyo igisanga twaciye dugana ciyo denda igutera ubura twenga twarageze ino filme kiratakara memoire iri formata turagenda kugira ibintu bitwa marikava ndazi ntavyitahura rikava biranka turayibura turayibura neza filme ngo arabizi gatavyo ntahura oya rikava cyo bimbarira imbere y'abakunzi babakunzi tumumara amazi ntambese ntabyumva sawa urakoze basi bicu bidusigurira ari ko ndabesha rikava ni novuga yuko ari ibintu bakora novuga yuko twe ndabitswe ma memoire y'information cyangwa amakamera ya nivyo bintu menyereye ko ikagarukana ibintu vyatakaye nivyo bitwa rikava. Twaragiye kubigira nta na kimwe twaronse twebwe nyine twayikinye twari duhari filme twarayibuze urumva twarabibuze neza mu Kirundi uca wimvira mwe amaze 4 jours warishe bahanje ukaciyibura. Iyo filme yari iwacu muri Rita Films Company twarayibuze neza mu Kirundi. Imana yoroshe imitima yanyu mwarahuye n'ibibazo gukora filme tumaze guhura n'ibintu byinshi twari duse YouTube channel yacu abantu bari batuzi ko banje barayiba sinzi ko ari wowe sinzi ko ari mugenzi wawe barayibira agenda dukeye rega babaye buyibe canke ni YouTube yabahanye sinzi ibintu byabaye ariko twarayibuze nituzi ko ari wowe uyifise kandi namba ari uyifise ushobora kuyidoha ko naco dufa mugani tuzi umuntu yitwaye twarayibuze nyene pore sana bibaho ni reka nze mu kazi kawe ntunkubite nyakubaho aba content turakwinginze utubwire intambamye uhura nazo canke ikibazo ufise muri uno mwanya kugira uzuraduteza kudodoha bishasha nk'ubu je narambiwe. Oya reka dutangure kwanza ikibazo ca mbere mfise mu ibi bintu byacu deja abarundi ni supportingana mu ibi bintu by'abantu nk'ubu unya aba content creator bo turavuga ko tukiyi hasi paraporo y'abakinyi ba film abarundi ntibadusupportinga bibaza babona nkaho mengo twe turikinisha mu bisanzwe urumva babona nkaho mengo twe turikinisha rero ibintu by'aba content creator niba bitahura paraporo nkawe urabona umukinyi wa film na cameraman yagiye ashaka kwicara avuga ati uri umukinyi wa film akaguha umwanya ariko je ndamye ko ndi content creator avuga ngo nabuze ibyo nkora
ngo nabuze ibyo nkora ngo ndahaze uko urumva niba rero ndakubaze bijya ibintu vyahari cyo bikwinjiriza bijya ibintu vyanje yego birahari ariko biza ari uko ukoze ababene wacu badufashije bakadusapotinga bakaduhagira like y'amakomenti jewe nuko ntazokugenza usabika abakunzi bawe je nsaba abakunzi banje yuko bobandanya kudushigikira bakomeze bagira amashare bashirako amalike badufollowinga ariko hanje nabo mumihoza nana kimwe mukadufollowinga basi mundeke naje mfollowinga jidaranya kabinini basi muzoreke je naje mfollowinga muzofollowinge basi Akejo Media nisize basi ntazazire je bakunzi ba Akejo Media mufollowinge na TV Akejo Media TV anje nawo mumihoza mugafollowinga Akeza ntanaki ni Akeza Akejo Media TV mufollowinge anje mumwihoza mugani wayikorera ko mwe mufollowinge gusiyo cyane anje mumureke mufollowinge cyane gusa irakwiye umbiriza abakunzi ba Akejo Media wowe nyazaruze ndababwiye ni yajaruze muranda babwiye zijaranyanga akabinyereka sindakwanga ahubwo je ndi umuntu mwiza ndabikwereka uriya anya ari muri kamera yanse kubikwereka je ndiko ndabikwereka aranyanga ngo ntimuze mu following bakunzi ba Akejo Media tumufollowing yanje cyane Akejo Media basi ndabingize ntibumumvire je ntibanyumvize ariko nabagira badushigikira la famille je munyumvirize je ndumutumire umushisi afatwa nkirigi urabona je munyumvire bakunzi bacu mu following Akejo Media anje mumwihoza ivyo birakwiye naco basi naho ndabizi neza ko bitobakundira mwamubonye mwe mu following Akejo Media gusa Gigi okay basi ndakwingiza bwira ico usaba abakunzi bawe kinda pana kugufollowinga basanzwe bagufollowinga oya twe hanini support dukeneye nuko dufollowinga bakalikinga ama video yacu n'ama commentaire kugira natwe tugire courage tuvuga ati bana kivyo dukina barabibona ba cameraman barabibona ba Ange barabibona aho natwe cya turyoherwa none ko kumanze imisi utaduha bishasha ufise ikibazo nyabaye ikibazo mfise nuko Ange yanyimye collabo sinzi murashaka kumubaza mugabo vuba Imana yarabiteguye neza turabaha content cyashya yego kumana mubi munsabiye mu makomantere mukaja ko mukavuga ati Ange mbesera mwe collabo jigira famille twarateguye kuzobonana ngo dukorane video ambihira turavugana hana uribuka la fois passée waranyandikiye Gigi uraza myanda gucimbira ubugari dukore video ndarindira ubwo bugari ndabura none gabasa nzomusanze mucara ndo mucara none oya warambari ati Gigi ubugari bwahiye ingo ko je murabizi bakunzi ba Akejo Media je ndumushisa ariko ndababwibanga ryanje naho uzompamagara je sinzoreka kuza je umpamagaye ikintu cyo kurya mba nashi zitarambeshe n'ukuri kw'Imana nambwiye Gigi uzombwira ufise umwanya yarigeze ambwira singuye Ange ibintu zo guhariwe ntibigikora ndakwereka message wahinduye WhatsApp urazifise basi uyibereke Ange isi WhatsApp ya ni wawe ndikumbuga ko ari wahinduye nimero oya tuyerekane je sinahinduye nimero nayihinduye ariko famille twahinduye nimero twara dukoresha kuri WhatsApp na limikash Ange akabashaka kundukira amahera ni nyene Tijarumye kubuje shaka kuncoresha nukuno rumye ndumye arakubise sota sawa okay naco basi jewe ndumye ariko mwe ntimumye abafana basa kandi ahejeje kuvuga ngo ni je ndumye unaho ni uciye wumye oya none wewe wumye ngo dushaka gucoresha wumye hano umva ko cawuma cyane oya je sinumye ndashaka Imana ndidarumye none Gigi urukundo urancoresha tumye kutagira ubwanwa n'ingorane n'ukuri k'Imana nk'ubu cameraman ko rafite ubwanwa ivyo navyo mubwira mugaje ugomba ndenge ugomba nyuriye ko ku mutwe cameraman arabufise navyo ubona yego buriko ndabubonye sawa cameraman mugaje ugomba ucinyurira abadasubwana twarago ndamubeshe n'ukuri ntiyumye Gigi sawa nagomba ndagucora imbere y'abakunzi bawe no kucinyurira ncorera none ndumye n'ukuri wamaze kuvuga ndunye imbere y'abakunzi bawe oya nakubeshe ni blague none ndiko ndaharira nagomba ndagucore bakunzi bacu none ko tuko turatera blague Gigi cha bifata ko biseri oya serious nubu nagucorera ndabishatse mugese ndabishaka ncorera Gigi ushanda gucorera vyonyene
agomba nsope basi uravyishe aravyishe tubandanye n'ikiganiro ariko aransopa uri gura control nyuma yavyemeye sawa Jide we mbwira nakubwiye ngira impamvu utaguma uduha bishasha nakubwiye yuko mwino misi hari ibintu byavuruganye cyane muga hagati umva vyakuguye hagati ya ndugu yangu twara dukorana mugabo mwino misi two turabigerageza ko urabona aragwaye deje abantu barabizi bakunze bakejo meje ndibaza namwe murabizi umuntu dukorana aragwaye ntameze neza mugabo mwino misi niyamera neza tuzoca dutangura Jide tugorora ko turasozera ikiganiro cacu kandi ukuri turaryohewe cyane kubona vraiment mwaduhundiye ukadutera iteka muri akejo meje two turakunda abashitsi Neje muzogaruka twandabivuganye n'abafyeri myinshi sinzi ko mwabibonye murakunda abashitsi cyane ndabivuganye udufyeri twinshi naho wari utangiye kunsopa abakunzi ba Kejo Media murakunda abashitsi merci beaucoup kunyakira Anzi yanse kunyakira burya nakiriwe na cameraman hanze nuko Zoha kirundi nzomwakira basi neza ubundi munsi oya je nizonyakira utacumvye ubugari Anzi muri akejo turacumba nuko waje utevye sinakuronde kuva kare ubu duse ko ikiganiro tuzobikora twe turarya ubugari ntangora sawa ico si kibazo ngaha muri akejo media twe nukuri twaripanze mwarahezagiye ndabizi twarahezagiye dushaka nyene ko biguma vyiyongera ibindi mihezage mu yiyongera Jide azogaruka ducumba ubugari bakunzi ba Kejo Media tuzogaruka ngaha anye dukora ikiganiro twe turarya ubugari safi muganje nazorya kandi ndashaka tuzogaruke ngaho ko rigane tuko turarya ubugari mwiramaza bone mu miziro mani yo mana cameraman ibintu byoroshe bari mwiramazana aba bantu turihagaragara ko bafungura tuzoyikora amasaa 3 bafunze kugira avugane inzara je ndiko ndaje jewe ndi umukatolika ntaco muri muntu uze bayitwa guti kare ni kare man twe no muri kare baratubuza kurya murarya bati twe turarya so bintu ko bigoye je nagira murafunga naco rero we tuzogikora iganiro bimeze nk'amengo buri muislamu amufunga naco basi tigirane dushaka kurya ubugari wenyene basi tuzocumba bunini dusangira sazo sangira vuga kamera mana azogumenya inyuma ya kamera Jide ni giki uhanura abakunzi ba bijya bikorwa byanyu ikintu no bahanura ico wa genre ubasaba basi aba bakurikirana ikintu uvuga no bahanura no basaba nuko boreka ibintu by'inzigo nk'ubu urabona wewe cya cameraman wawe hari umuntu mukurikirana cyane w'inyuma y'igihugu mugajiji kubera ngo ni umwana wo muhira ibintu byose aguma agira umengo muko murafyina umenga ikaravyina ntimunamubona ntimunamubona kandi nabo bari karabereka impano afise nuko ni iki basubwira abakunzi ba filme ndundi nuko bobandanya kudushigikira bajya bake n'abandi bakiyongera ko bakabandanya kudushigikira ibintu byacu bakabikunda bakavyakira kugira natwe dutera imbere burya ibi bintu byacu ufise abantu bavyakiriye bakumva bagutahura utegerezwa kugira nuko basi munkundire mufashe tumushimire Jide nuko kwimana yahoze cyane nubwo yamponze babuswahili bavuga ngo naguponza ameniponda sana Nasema vizuri hizo. Igiswahili nao gombo nyingi. Ameniponda sana Jide vraiment. Ashavuze igiswahili gombo nyirukane muri Kejo Media. Ndahe usumva. Namba rivyo mwe mwavuganye muri. Sasa mimi muswahili sasa. Kenda gutera inkuru. Urazi yuko jewe muhiri wacu tuba hano ni mu baswahili cyane yo nakuri. Kandi umunyamujarazi igiswahili. Arakizi cyane. Reka rero jewe umve jewe utavuga igiswahili bunyirukane. Oya, nana igiswahili uzi ko nimeri wakizi kujya. Mugabo aramahera ugombo mukakivuga ugombo mpamahera. Ndakwishura. Oya. Nuko. Niwe ushaka kubivuga ko nakwishura. Mungu wangu. Niwe ushaka kubivuga ko nakwishura. Okay, nataka nikupe franga 1040. Oya ivyo bivuga waya kwigira ndakwishura bakunzi ba Kejo Media babonye umukobwa. Nibaza ko genda 1040 ngo nangahe. Hayonzi mfiye kuvuga. Okay. Iganye ni batwenga bakunzi ba Kejo Media. Bacamubika. Jide tuba batwenga bumvise na jatabyonzi tubandanye. Basi 40 nangahe. Oya tubandanye. Jide reka tubashimire. Kwa mwatwitavye mwitavye ubutumire bwawe. Merci beaucoup. Nanje naryohewe mwanyakiye neza abakunzi ba Kejo Media TV. Vraiment ndishimye cyane. Mukure mwakoze cyane abakunzi na bacu nabi. Mwashaka ko Jide amuga azogaruka. Ariko ni mpamvu bishaka kazogaruka
Jean tugira tujye bwa bugari. Baraza kubyandika muri commentaire. Yeah, baraza kwandika muri commentaire ati ko mubishaka ko tuzosangira. Yeah. Nimwaba mumva mudashaka kazogaruka muze kubivuga. Cyo ndaga shenyoko. She munyamuji. Okay. Reka tubashimire mwe mwafasha akanya kanyu kugira mudukurikirane. Thank you. Ni wa mkoko wanyu Ange Sierra. Ciao ciao. Wapenzi wa Akejo Media, leo tuna habari kubwa sana kwenu. Umechoka kununua vifaranga kwa bei kubwa? Unataka kuanzisha biashara ya kuku lakini hujui uanze vipi? Sikiliza hii vizuri. Akejo Media inakuletea mashine za kisasa za kutotolesha mayai, digital incubators zenye teknolojia ya hali ya juu. Zinageuza mayai kiotomatiki, zinadhibiti joto kwa usahihi mkubwa wa kidigitali. Zina kiwango cha juu cha mafanikio ya kutotolesha. Hii si mashine ya kawaida. Hii ni mashine ya kuzalisha pesa. Kila siku 21 unazalisha vifaranga. Kila mzunguko unaongeza faida. Kila hatua unajenga uhuru wako wa kifedha. Inapatikana kwa ukubwa tofauti kulingana na bajeti yako. Usisubiri kesho. Anza leo. Agiza sasa kupitia Akejo Media. Chukua kifurushi chako katika ofisi za Akejo Media. WhatsApp +257 7233 6966. akejomedia@gmail.com. Akejo Media, tunajenga wajasiriamali, tunabadilisha ndoto kuwa mafanikio. Hisa ni chache, chukua hatua sasa.